Ubwo nyene ivumbuka mu gice dutangaje hageze ko bapakira ibintu hari ibintu vyadutangaje ibintu bishika bitatu ibintu bapakira ibintu vyane bapakira ibintu vyo Wamurozi yapakije imoto yarasanzwe yarifise amabara nk'iyo nka yongera apakiza televiziyo imwe yongera acapakiza ishagoshi n'akavandarateri ibindi ni matera imwe rero twebwe vyaduteye amakenga turagera igihe twiyumvira ati uko biri kose bishobora gushika ibimazi vyiwe bikaba vyari mu iyo televiziyo no mu iyo moto. Kura kamera iruka wewe. Bora bakunzi basenga media kanizeye ko mumeze neza ndibaza mwabonye ibintu byako byasirikiye nyene vy'ibintu byabereye mu Rugombo yani amakuru menshi bavuze ati ngo n'umuntu yuriye kuri antene so antene uyu mwanya tuvugana niyo antene duhagaze ko ukuna amakuru twari twahawe neza na neza is like nyene ukuntu rero twako tubikeka exactly siko bimeze antene mubona ni nyene mubona yabo ya antene nijya urumva nyene amakuru twawe tuvuga neza yuko ngo ari umuntu yagiye kuri antene hejuru turavuga ati rero ntabwo turi bupostinge kuri Sengaa media ibintu tutabashije kwanza gutohoza neza kugira ngo tumenye ukuntu ibintu vyipanze so ngaho rero turi mu ntara ya Cibitoke commune Rugombo ese turi bashaja ageze sinzi nimbara abantu bashobora kudufasha ngaho mu bantu basanzwe bari ngaho kugira ngo baduhereze yani mududondoragurire neza hano alboro turi asho tweka kanda kubajije sa oya ntari yani ariko ngahantu rahazi ijyambere naribi bari naribi urumva naribi ngo nyine so uvuze ngo hano onya turi ni mu ntara ya Cibitoke ngo nababwiye ni commune Rugombo okay then ibarabara ni kujyambere rya Rumashana ego as you see here so muce make yani twewe twumvise yuko ngo ari umuntu ngo yuduze kuri ya antene ambe sasa rero iyo antene ngo twabwiwe rero yuko we yakorotse nuko ibintu bipanze cyane bavyo waviza turamaze utanze umuco biva n'abantu bazungu bari kuri social media babashe gutahura ibi nabiri yanamwe bamugize neza sivye umuntu ashobora kubaza exactly ibintu byaberenga kuri no antene ashobora gutubarira kugira ngo dutangwe umuco uhagije ku bantu basanzwe bakurikirana kuri social media kuko inkuru bisanga mu mengo bari bayitanze igice so byari bimeze gute rero je hariho umumere yabibonye yabimbwiye hari mu masaha mutwenzi cyane rero avuga ati je ko nabonye uwo musore yari karishuza amahera rero uwo mugabo nawe sinzi beef bari bafitanye uwo mugabo yari umurozi gakondo mwabyibone hari rero acaravuga ati ukuri kuranserereza rero nawe ukaba warampombeje ubu nyene nari natinye kubikora ariko uremerewe kuja hariya kandi uveyo isaha nkizo aviriyeyo uwo musore rero yaduzeyo nibwo nanje naza nko masaha ya saa ahanye na ahitaduga kijeshi kubera nta namaboko yasizeko yaduze ata amaboko yarize gushirako yaduze nyene nkuri ko ariruka nyene yego nanje rero naje mu masaha ya saa hari nka saa moya niho nanje nabona abantu muhira kumbuga bashengeye kwera barabona neza cyane ngaha ndareba mbona hari akantu menga nakanyoni nabwo ateka nje kuraba niho naza shise ngasanga abantu ni benshi hari uwo mugabo muhaizi mwanya uwo mugabo yaciyaza uwo mugabo nyene kubikora bariko baratera akavuyo uwo musore ari hariya vyase kavayo izuba ryamutonora yari yambaye imuzi yo musigusa ego rero izuba rimutonoye hajya mugabo aje niho abapolisi bamutangiye ko bari kumwica baramutangira babanza kwanza baramukwepana nka hariya gatoya uwo mugabo haheze umwanya numva ngo bamugeranye ngo ku rusoro sawa aha rero niho batangura kurakara baratera induru bose baratera induru abapolisi hariyo ikintu bafise bita inkoho batangwa gutumurura batumurese nta sura nimwe y'umupolisi nasoye kuraba mu maso naciye niruka numva pa iyo narinde haheze umwanya rero niho nacangaruka ngeze hajya numva andi masasa yicavuga
kwari kugira rero uwo muntu kwera yari yasabye ati uwo muntu kugira ndamubohore aviyari nta muntu numwe nshaka kubona ngaha nshaka kwikora jenyene abapolisi rero bako bararasagura abantu barasa kugira abantu begera inyuma bahave barasa hejuru rero abantu rero bino wango barakara nabi sana baranka kuhava umupolisi abonye byamushishe aca araba nyene twangombwa to gukora carigendera amaze kugenda rero ababishoboye ati reka dukora akazi niho nashize ngaha nabanje gukwepera nkariya umutima ari kurange maze gushika ngaha nsanga hewe ibikorwa rusanga ibyo kubomora inzu haje Ijanzu twabonye ko barabomora ari hanya niyo uyo mugabo yamanitse umuntu yarasanzwe aba barabomora bahereye ku rupangu barabomora harageraho binjira indani mu rupangu paka no mu mazu baranyengetera hariho n'umupangayi umwe uwo mupangayi umwatubwana ujya mugabo aracaraga indani cyane uyo mugabo yamanitse uwo muhungu ari hejuru yobagihana bamujanye kare haize nk'amasaha ewana nka 3 canke 4 mbo none uyo muhungu bamanitse ari hanya wewe ariko ameze neza nta kibazo shigeze kimubaka uwo muhungu kwanza mbere yuko abapolisi bagenda burundu babanje baravuga ati mbo ubu rero hageze aho umuntu avayo hama twe tubise aba kwera ntibo bitega burya barakaye n'abapolisi bajaniranye reka tubabise rero dukure y'umuntu bagerageje uyo bose bamukurayo numvise ngo bazanye umuntu abinonosora neza kwera burya hari abantu bazikuroga batazikurogora niwe nyina mugiriye okay uwa kwanza numvise ngo yananiwe bamugiranye hajya arananiwe niwe waruri wewe oya so narinda ariko nyene namubonye nyene bamururukije imodoka bamururukije imodoka nyene bacagenda mwambika inuje nyene teni de police nyene nawe bacagenda mwambika umutekano wiyo bacamwambika nyene na casque bacamanye n'inkoho nyene yaje nyene nk'umupolisi mu bandi ego nivyo nabonye ndibaza kugenda ukamera bijye nuze baturi yajyanya biremerewe ntaco bitwaye kugira iki gukamera biya bintu bagize kuko nabonye ari ahantu umuriro wari kurakajya umubabaro kuko hariho umuntu aherutse kubura kwiri barabara kandi uwo bamanitse hejuru yavuga ati nujya muntu yapfuye ari mu nzu n'ubu mugiye muramusanga abantu bace bagira ikigongo cyane cyo kuvuga ati nibamufata uyu yamanitse uyu hejuru amusohore nuriya abene gihugu rero uyu ni umubabaro bagize kuvuga ati ntitumukeneye kandi nibamujane n'ibintu byiwe byose ntitubikeneye hano yego uko byageze bakunze Sengaa media reka sa mwagishobora icyuma cyane yanye kugurura icyumba cyase kugurura yego mwe mwashaka ukigura mugene mukitugororera so bakunze Sengaa media urabona jise ngaho ndababwiye ati turi mu ntara ya Cibitoke hama muri nuze commune yani ya Rugombo mu Rugombo so azi nk'ukugena mwavyumviye antene nijyanya uyu mugungu bari bamumanitseko so nk'ungene mwavyumvise abanyagihugu basanzwe baba hano nyene mu Rugombo bavuze ngo ni kujya mbere ani kujya mbere Yarumashana so as you see famille so ibintu byose mariko murabona kuri social media bavuga ngo ukuntu umuntu ngo yavuye ari aboro ngo arakoroka cyari kibazo cerekeye nyene amarozi urumva ni kibazo cy'amarozi so ijanzu mubona hajya boro ni uwo mugabo yamanitse uyo ujya muhungu mwabonye ku ma social media niyo yarasanzwe aba nk'ukungene mubibona ati abanyagihugu bagize umubabaro mwinshi bivaye no kungene mwavyumviye mwenye n'ubwanyu yuko bagize akagongo kuko uyo muhungu bari bamanitse bari bamubariye yuko azogira iki aziyusika famille nyene baturi ibintu nk'ivyo onya so dad umva karakababaro kadasanzwe cyane so the reason why bagerageje kugenda kugira ngo babomore ni kubera ko bumvise yuko umugabo abarutse kubura ngaha anya muri no commune ya Rugombo yuko bari babwiwe yuko ari muri nuzeye pole shaho ari yuko bishoboka yuko ashobora kuba ari muri iyo nzu sasa rero je ngaha sindababeshe ni twababwiye ati abakunzi ba Sengaa media muciye yani mubona ibiganiro byinshi bitandukanye sana kuri Sengaa media ariko sizwe byonyene bayi dufise n'umutima ukomeye kuko ntabwo dushobora kubashikiriza inkuru sorry yo muramubabaza ingo nari urumva so as you see so ani byabereye
abona hariya bona harimo umuriro bariko baturira bimwe vy'urya mugabo yarasanzwe abangaha andi mbega mwoba muzi izina y'uwo mugabo yasanzwe abangaha umva yitwa ngo Ndabarusha se urumva so that rero abanyagihugu bahonya amaboko kungereza akomeye kandi mwanavyumvise yuko nyamuga n'umurozi yamanitse umuntu kuri antene ikibazo kibi uwo mungu yahiye none se reka nurire so none ko numvise bavuga ati yuko hari icumba chance kuguruka hariya anya nivyo babimenye byose bariko barabimena indani n'amabati yose turatwara imiryango yose batwaye sasa turabomora byose ikintu dusigaza yari yarakoze buri kintu amukoreye ku mashini amubwira ideni ry'ibihumbi 600 hanyuma yarageze kumuhemba amubwira ngo jewe no kumanika nk'abandi kuko we ntusumbya ubushobozi abona no kuduza nka gushaka ku munara ari ibintu batubariye bamwe mu bo twagatangiye kuganiriza ngahanya batubwira yuko ngo uyo muntu bamanitse ari ya hejuru yari yavuze ati yuko indani ashobora kuba uyo muntu mwerutse kubura no muri nuze yitwa Masudi yuko ngo ashobora kuba ari ya muri ryanzu ngo nyene ibintu nk'ivyo mwebwe mubize kwiki nawe nyene yabivuze ageze ku ikomine bamubwiye ati mbega uwo muntu twumva ari muhiri wawe ati nivyo atego ndamubitse mu icupa uyu mugabo nyene niwe yavuze ko yamubitse umuntu wo Masudi yapfuye uwo Ndabarusha Wamurozi bamubaje ati mbega ko twumva urya ari hejuru ariko aravuga ko uwo Masudi asanzwe ari mu nzu iwawe ari he yaciye avuga ati ego ndamufise ari mu icupa yavyivugiye nawe nyene Masudi yapfuye kwa gatatu muri uyinga nyene yinga nyene so bakunze basenga media as you see here so sinzi ko mwoduhakora kugira ngo tufate inzu nyene ukuntu mwamugize neza sivyo kaka ari ukuntu ufata yani so sasa rero bakunze basenga media yani muri kumwe yari kwibarabara ari umugabo ari umumama arahonya tubariye yuko ngo uyo mugabo ari abandi bantu hafi barenga 72 ngo yishe ngo afise ahantu yabitse so kandi mwumvira ngo mama ngo ni musi y'igiti cy'umwembe sinzi ibiki n'ibiki zero nimba byo bari nimba rukurukuru canke nimba amakuru ya nyaye okay murakoze cyane ku mazina yitwa Irankunda Jackson rero kw'ico giti cy'umwembe byukuri ayo makuru surukurukuru hayiruka guhaca umukongomani ageze ku wo mwembe arahamagara abene gihugu arababwira ati mbega ubu mwembe murazi ibirimo urebye abantu bibera mu mwembe n'abantu benshi kandi bo muri urupangu ngaha rero ntabwo ari urukuruku niyo mpamvu n'abene gihugu basombye byose babomaguye byose n'ubu bariko baravuga ati ko vyogenda kose no mwembe tugomba tuzane amashoka nayo nyene tusenyu none nimba tacho byoba bibabangamiye ku mashoka gutwereka ico giti cy'umwembe aho gerereye igiti cy'umwembe turashaka kubereka ngiki ryajya hepfo n'iki kinini so bakunzi basenga media oya uba niyo tukivi Bujumbura bakunzi basenga media kuno kose reka batwereke ico giti cy'umwembe kivugwa yuko gishobora kirimo abantu 72 ayanya nabwo ari amakurukuru ibyo nabwo ari bya bintu bya bwana ngo ibintu baba babiteguye kubera ko kuno kose umuntu yoteguramwe ibintu niwo bomora inzu niwo vuronka abantu bangana kuno kuntu bose sasa rero ico giti cy'umwembe basha ngo kirimo bana ego kandi n'ikindi nacabonetse nk'igitangaza amaze kuza akababwira ati nimukura abantu bamare kwavama ngerageze ndamukureyo byukuri igitangaza cabaye nuko twagiye tubona duhagaze ngaha inka isoka ifise amabara abiri igera n'igirabura iyo nka niyo yegeje inyuma abene gihugu haize umwanya iyo nka twaciye tubona inyitse yangise mubona yanyitse tubona ntitwasuye kubona yigiye kandi yari yuyo mugabo nyene canke nka yaratunze ubwo twabonye inka nyene mwibarabara tugeze ariyo ubwo nyene ivumbuka mu gica dutangaje hageze ko bapakira ibintu hari ibintu byadutangaje ibintu bishika bitatu ibintu bapakira ibintu byo Wamurozi yapakije imoto yarasanzwe afise yarifise amabara nk'iyo nka yongera apakiza televiziyo imwe yongera acapakiza ishagoshi n'akavandarateri ibindi ni matera imwe rero twebwe
vyaduteye amakenga turagera igihe twiyumvira ati uko biri kose bishobora gushika ibimazi vyiwe bikaba vyari mu iyo televiziyo no mu iyo moto. Kura kamera iruka wewe. Bikaka ntari bikwere. Twababaye kwa twiriwe inzara. Natwe mu gufata video. Naribi. So famille zisi rero urabona inzu yose bamaze kuyibomora ngaha anya. Muko mwumvise yuko abanyagihugu babo bavuze neza yuko nishavu ryinshi n'amabati nta kintu na kimwe bari buhasige. Ego cyane. None se twebwe ishavu dufise sinirindi. Nuko twiriwe kumbuga iyo mugo twiriwe inzara batumye n'ivyo kurya twababaye. Namamukene namwe mubomorera na kimwe twe nacho bitubwiye. Twebwe twaje gutanga amakuru kubera ko ubatwe twaje gutanga amakuru kuko ukuntu bari bavuze amakuru bari bavuze ati yuko ari umuntu yakorotse avuye kuri antene. Urumva niyo mpamvu twavuze twaje yani batwe twagiye tubona umuntu ari hejuru hama rero baca baramufata bamubajije 11 bamubajije aravuga ati je ni muhave ngirente ndamubakurireyo mugabo bene gihugu nakababona nakantu baravuga ati ntabwo bikunda bamuduganye hari rero igipolisi kirashitse ababwiye ati nimwegeze inyuma abantu ahubwo ari gitangaza cabonetse twe twagiye tubona abantu twari hajya hepfo ikintu cabegeje inyuma haje inka y'amabara abiri iyo nka irasanza abantu bariruka ndetse n'abapolisi rabirukako ubwo nyene heje kubasanza twagiye tubona wa muntu yururutse ndetse no muri telefone twanabikameye byose turabifise. Yego turabifise video. Turafise video ariko aramwururutsa ari hejuru hariya hejuru. So bakunzi basenga media murumva ko ibintu bitoroshe. Rero tufise amakuru bari batubwiye ati ngo wabone ukuntu ujya muhungu yuriye ngo yuriye ki yani uyinuzeye yuriye anyaruka agenda mugabo yagurutse bagiye abumva hajya hari hubatse bagiye babona aduga hejuru ntibabonye aho yaciye umva bamugiye kumubonera ari hejuru mu gashonge. Ngibi na video twari twarifashe ngaha amanuka canke agira So bakunzi basenga media turaza gusaba uno mugabo aze kudufasha ino image ku buryo muza kuvyibonera namwebwe ukuntu uyo muhungu bari bamanitse kuko mwari muzi yuko ngo yakorotse ahubwo ni ibintu vyerekeye ibintu vy'amarozi muraza kuza turaza kubereka video muri kino kiganiro kugira ngo mwirabe nabwe bukunge ni ibintu byari bisanzwe bimeze muri no ntara ya Cibitoke commune ya Rugombo right ya nyene ibintu nk'ivyo onya ngibi ari hejuru iyo yarari aha turaza kubereka ariko aramanuka twafashe video urana hose iyo niyo yari yicaye hejuru izi ni foto twafotoyemo ari hejuru ku munara. Wow. So bakunzi basenga media nukuri kw'Imana reka tubanze kwa tubashimire guys kukuntu kose bisa nkaho umengo mufise umutima mukundana kubera ko umwe wese mwamumva yuko ikibazo abanyarugombo je ndabakunze vya hatari kubera ko bafise urukundo rumwe rudasanzwe cyane nyene ibintu nk'ivyo onya. So reka ndabashimira sana ku mwanya wanyu nyene ibintu nk'ivyo onya ya restore nk'ibisanzwe so murakunzwe.